bwayo miravuga ngo turakeneye umukinyi azoza gukina nka profile y'uwitwa Luka Modric. Ati bundi Xabi Alonso yari yariyumviriye Bwana Houston aravuga ngo ndafise uwitwa Ardagire ashaka kuza agatanga novuga ngo ibintu vyiza agakora banashaka nk'ivyo witwa Luka Modric yatanze muri equipe yitwa Madrid. Ariko kuno munsi ngo bivanye n'ivyo ko arabona kwitwa Ardagire nivyo ngo umukinyi mwiza mugabo hari kinateka atanga kigeze ko batanga yakwiye gutanga. Real Madrid ngo uriyumvira yuko yoshobora kubija ku isoko ikarondera umukinyi kuri profile ya Luka Modric. Ikibazo kigaragara kivuga kiti twavuze abakinyi batandukanye ko Real Madrid yafise abakinyi bavuga ngo beza, ariko rose ndavuga ngo mbega ku isoko Houston ho bariho umukinyi ari kuri profile nka Luka Modric yoshobora kuza muri equipe yitwa Madrid uravye mu maklube atandukanye yaba Premier League yaba La Liga yaba Serie yaba Ubufaransa cyangwa ndavuga Ligue hoba profile ko Modric hari yoshobora kuza muri equipe yitwa Madrid kubwaho na cyane cyane twisunge ku bakinyi twumva ko bararonderwa bo hagati mu kibuga n'umugwa Real Madrid. Tuje kure cyane twube tunashingire no kuri Vitinha we wa hafi twanumvise. Vitinha n'umukinyi mwiza. Nimba twarabonye Luka Modric ivyo yashoboye kwekera akora cyane karite ya Luka Modric irafise agashusho na karite iri muri Vitinha. Ashobora kuza akabikora. Eske iyo karite nziza imeze nk'iya Luka Modric ije bagomba bayizana mu Real Madrid. Eske mwamaze kuyumvira ati iyo karite ni yaza ihasanze mbe muri uwo Real Madrid. Izo hasanga umumenyereza nki azoshobora kubibyaza umusaruro. Yes. Cyangwa azosubiza inyuma impano cyangwa azokomeza kuyongereza ubumenyi kugira ngo itere iba nziza itagata. Rikuranyuma akumva cyane. Ico ni cyambere. Icya kabiri Messi yo karite yo korondera hanze y'umugwa Real Madrid iyo mpano yari ifishwe na Luka Modric bariko bagegeza kuza guspendinga amaya ngo baje kuyirondera ku isoko ry'igura n'igurisha. Eske bari weje bararaba mu Real Madrid basanga ntayo aho nyene tutugira aho nyene bari weje basanga ntayo canke iriho ikibazo bafise umumenyereza adashobora kuyivyaza umusaruro ndetse no kuyikuriza no kuyikuriza urugero. Jemba mbona rero iyo mpano mu Real Madrid irahari. Eko karite ya Luka Modric mu Real Madrid irahari. Ariko ikibazo urabona inga ziraryoha bona Ridik. Inga ni nziza. Eka ntanga karorero kunjye eka kanyama. Inga ziraryoshe. Akanyama ni keza. Wa musore inga ziraryoshe. Akanyama ni keza kandi kararyoshe. Mbese uramaze kurya akanyama katagira umunyu. Ibibishe cyane. Agaciro wamaze kurya agaciro katagira umunyu. Neza cyane ubu nabishe bwo. Ushobora gusanga rero iyo karite mu Real Madrid irahari ariko ibuza umunyu. Nawo wa munyu wayo ni umumenyereza ashobora kuyibera umunyu kugira ngo isose cyane gusuma cyangwa imere neza cyane gusuma. Kuko icyayi kugira gisose cyangwa icyayi kugira citwa icyayi nuko kiba mu isukari. Ariko nuko kiba mu isukari kugira ngo citwa icyayi cyangwa kugira ngo kiryohe. Kwanza icyayi najya amayani bwa mbere na mbere. Ariko mushobora kuyavanga n'amazi ngurabirije bugiye kuruko nyata sukari wasizemo ngo vyita ngo ni icyayi kidasosa. Kuranyuma kugira rege isose bisabwa isukari. Eske ico cyayi mu Real Madrid ntosanga kiriho ariko kibuze iyo sukari. Jemba mbona iyo karite cyangwa iyo mpano yari ifishwe n'umutama Luka Modric mu Real Madrid irahari muri Ardagire irimo. Ariko ikibazo umumenyereza hari nafise bwa bushobozi bwo gushobora kumudugiriza urugero umwana, nafise bwa bushobozi bwo gushobora gufasha umwana kugira ngo yisange muri wa mwanya mwiza cyane yarakuye kubamwo. Ndibuka uno mumenyereza wa FC Barcelona ndavuga Hansi Dieter Flick yararondewe bari mu Bwongereza kuyaga na Deco bamubaje ati mbe basha duhe plan zawe duhe imigambi yawe yotuma utugira FC Barcelona yacu nziza. Avuga ati gambe na mbere FC Barcelona ifise abakinyi beza bashobora gufasha umugwi gutwara ivyo bikombe. Wibuke Xavi yavuye mu mugwi avuga ati nta bakinyi bahari FC Barcelona ubukenye nimwo nibwo buzotumira twara ibikombe kwako ni ifise ubwosho bwo kuja ku isoko kugura abakinyi bashobora kwifasha gutwara ivyo bikombe. Ariko Hansi Dieter Flick we yavuze ati FC Barcelona mbona ko ifise impano nziza cyane zofasha gutwara ivyo bikombe. Ngombe nabatanga karoro kuri Lamine Yamal yongeye atanga karoro kuri Pedri Gonzalez ati wowe umukinyi mwiza cyane ameze neza
atanga kure kuri ba Pogba none uno munsi ugiye kudonagura aba defenseur bagira kuri batanu ku mugana wa Buraya Pogba umusiga inyuma yarimwo kubamiriye batatu beza cyane ku mugana wa Buraya Pedro umusiga inyuma kubataka uno munsi Lamine Yamal karahaga ubushimwe bwa meilleur attaque yaranze umwaka w'inkino yes uri kuranyuma Rafinha neka yatwara agashimwe k'umukinyi yaranze La Liga kuri Xavi Hernandez warizera ko Rafinha yatwara agashimwe k'umukinyi yaranze La Liga ivyo byose tubikesha umumenyereza Dieter Hansflick yabonye izo mpano aza kuzibyaza umusaruro aza kuzibera isukari kugira ngo ziryohe cyane gusumba rero mbona rero kuri Real Madrid guspendinga amace gukonsoma ngo agiye kurondera umukinyi ameze nka Luka Modric bafise Bardagire ngaho bafise Jude Bellingham ngaho ni bya bindi ndagaruka ko nkavuga ati umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru ubundi Houston nanje wanashaka ndanakunganira Real Madrid irondera ikibazo hano ku Itali uti kubera iki Real Madrid turazina neza mu gihe bari bafise Mediane yari gizwe n'uwitwa Casemiro Toni Kroos na Luka Modric abakinyi kuri batatu bose bari bazi ingene bashobora kuba bagira ikibazo cyo gukora completana mu kibuga uravyumva yego ugasanga uwitwa Casemiro ni umukino uvuga ngo azi akazi ajejwe muri ekipe yitwa Madrid arazi yuko ati no munsi ndazi nije ndumukikinyi aza kuri ekipe imipira ntera matakre mbuza abasatirizi ko ashaka ko begera defense ya ekipe yitwa Madrid hanyuma nina cyo kwandiko ndere ekipe umupira cengerageza ndabe Toni Kroos mbega nawe ahagaze gute mu kibuga yego akavuga ati Toni Kroos ko ahagaze mu nzira zina ziri reka ndamupira Toni Kroos nawe ni wa mukina nawe yunamura amaso akavuga ati eske Cristiano ahagaze gute Gareth Bale ahagaze gute Mustafa Benzema ahagaze gute cyangwa undi mukinyi ariko arakina ahagaze gute akamupira kanatsinda no munsi ibitsindo byinshi Mbappe afise assist sizaragi uno munsi rero ukaza gusanga bibaye na ngoba karaba Luka Modric nawe mbeka Luka Modric nawe ahagaze gute gesho ko ikunda mupira nawe ashoye kuba ariko arakina nuva bakiye bashaka kuri batatu bari bazi ngene bashobora kuba barakinana neza uno munsi muri equipe yitwa Madrid igituma yako ndazanda kuri kano kana wowe bivuze neza uravuga ngo barafise witwa izina rya Luka nako rya Ardagire bafise Jude Bellingham barafise wanashaka n'uwitwa Franco Masuku buriya nabamuzanye n'umukinya kina nka nimero 10 yego unamusugishije kenshi kuri batatu mugabo babiri nibono shobora kwandika shira imbere guruta abandi bakinyi yego nivyo ntaho ushaka ko yegereza ivya Luka Modric mugabo boza bakabigerageza uburyo bwose uno musi Real Madrid yose ntanaciye ngo mu majambo na meshi Real Madrid buze mu nimero 8 mwiza nka Toni Kroos abandi bakiriya bafise wowe ufite Thierry Chouameni ugafite witware Kamavinga urafise abakasere beza ariko nusi Fede Valverde ni Fede Valverde mwiza mugabo naraba Fede Valverde wa Luka Modric na kwa Toni Kroos uno musi twavuze na ryadina nshinda ryibuka ni izina ryitwa nde Angel Stiller yes uno musi umukinyi wakwavuga abakinyi nka ba Vitinha ukina nka nimero 8 niwe mukinyi wa mwiza uno musi Real Madrid ntabwo ikereye umukinyi wo kuri profile nk'iya Luka Modric barafise Ardagire ashaka gukina akakina neza Jimba akakina neza mugabo muri Real Madrid bige baronka nimero 8 nka Toni Kroos biranagoye ko doshaka kuvuga ko yavuze nanjye ndavuga ngo narapfuye muri equipe mugabo ubundi ni nawe rero yaberetse isoko rya Angel Stiller niwe yaberetse Angel Stiller ati jembo umukinyo zaka agera ukina nk'ivyo niko ndakina yo bizina rya Angel Stiller rero muri Madrid je ubwanje umukinya kenewe si mu nimero ari kuri profile nka Luka Modric ahubwo umukinyi akenewe muri equipe wo hagati mu kibuga ni wa mukino uvuga ashobora kuba yorganiza urukino akamwe ati mbega abakino bakinisha hagati mu kibuga ko hagati ngiyo vyase ibintu byose biba vyaparaba rero uvuga je ubwanje niko rushaka ko ndabivuga ko nino equipe nuvuga itabara nimero 10 ko nimero 10 rafise kuno munsi barako ariko nuvuga shaka ko ndabivuga niko nuko nuvuga ngo muri equipe yitwa Madrid atako iravugwa ku izina rya kuba kene umukino uvuga ngo ari kuri profile nka Luka Modric ariko kandi yusto tutarava muri Madrid ko Madrid amakuru menshi yego ahari turayavuga yego turayavuga sizo ko yashikiriza turahari amakuru ahari yakubitaho turayazana twashira hanga nore dutegerezwa ngo muri equipe yitwa Madrid yego warumvise izina rya Ibrahima Konate ko namurondera
ariko ngo bamaze kubona ko buriya muri Real Madrid uwitwa Raúl Asensio ngo mugihe mu kibanza bo mu mwanya ukwiriye bakamugashaka kwiyadabuta neza neza wora ko ari izina uvuga ngo giyiza gishobora gufasha equipe yitwa Madrid mbere agashobora kuba aduza niveau azofasha equipe ya Madrid. Eske ko twumvise na Madrid kiriyumvira ko yoshobora kuba yihaka Raúl Asensio mugera Raúl Asensio makanya ko gushobora kuba yigenza yotanga vyiza muri Madrid agashobora kuba ari muri muzofasha muri kazoza equipe yitwa Madrid ku bwaho. Raúl Asensio ni umukinyi mwiza ariko ubwiza bwiwe bwabuze icizere bwaburiwe icizere mu mugore wa Madrid. Hanyuma bwana Ridik Asensio twatangwa tumubona ku ntwaro y'uno mutama ndavuga Carlo Ancelotti sivyo kumva cyane twatangwa tumubona ku ntwaro ya Carlo Ancelotti mu gihe abandi bakibari mu mvune nka presque bose hari asigaye Antonio Rudiger azafashanya n'uno mukinyi ndavuga Antonio Rudiger yes mu gutabara umugore wa Madrid. Tutangura ko n'uno mwana nka ndavuga uno mu defenseur wa Real Madrid ndavuga Sergio Ramos tumubona mu shusho ya Sergio Ramos kubwa performance nziza cyane kitangwa n'uno musore wa Real Madrid ndavuga Raúl Asensio. Yeah. Tutangabwira n'icizere ati Real Madrid yaronse mu defenseur kandi namwe mu mateka akozwe n'umugore wa Madrid kuko n'umwana wabo bikurije bikoreye bo nyine ubwabo ni ibintu turatumenyera mu mugore wa Madrid. Ariko yagize season nziza kuri Carlo Ancelotti nyuma yo kuduzwa gufasha umugwi mukuru abonwa nk'impano nziza cyane bafata ingingo yo kumugumiza mu mugwi mukuru ndetse no kuzofasha umugwi mukuru. Ariko kandi umwana w'imyaka 22 Raúl Asensio ariko na Antonio Rudiger bavuga ati abadefenseur babiri gwonyene gusa bacogiye Demitawo yamira mu mvune David Alaba yama mu mvune kandi nubwo bagaruka bagakina mu kibuga bana kumenga urugero rwabo rwasubiye inyuma bivanye n'ivyo ko batanga mu kibuga. Ubona tere twamaze kuronka Raúl Asensio na Rudiger acameze neza ni vyiza turakwiye kurondera uwundi tuzoza kwa associate kuri aba bakinyi bazana Dino Hodgson bamukuye muri Panama mwana kiri muto nkariya w'imyaka bamuzanye afite imyaka 18 umugwi wa Real Madrid cyane. Raúl Asensio nyine ngaho aracari muto umwana w'imyaka igera kuri 20 bikuranyumva cyane ndakumva tubona tireba n'amasore bagera kuri 2 nabana bakiri bato hamwe bokura bari kumwe ari babiri ino duo yabo igakomezwa ino duo yabo ifise igihe kirekire kirakora umugore wa Madrid kandi bazonwana bazoba abakinyi beza cyane nkuko twabibonye kuri Pepe na Sergio Ramos. Ariko rero asiyasheza kugira imana mbi umumenyezi yamudugije mu cyo cizere arasohokwa umugore wa Madrid aza guhura n'umumenyezi mushasha kanatsinda n'umumenyezi mushasha nawe nyene yaje rabonye ati hari indi impano yadugijwe na Carlo Ancelotti kandi kirabikora bice bigacika mu mugore wa Madrid ntigiza kuza kuyubakirako. Ariko rero Asensio mu nkino za Mondial de Club yahawe umwanya wo gukina vyanka ko tanga performance nziza mu nkino mu rukino rwa mbere ndetse no rwa kabiri aciza guhura nawe mumenyereza wowe yifuza umukinyi mwiza kugira ngo ashobore gutanga resultat nziza ariko atamugambe kudugiriza urukino atamugambe kudugiriza urugero umukinyi mu mugore wa Madrid. Rero Asensio atangura gutakaza icizere muri ubwo buryo mu mugore wa Madrid yongera atangura kuja kuri pesha kuko haje Dino Hodgson ariko aritwara neza Antonio Rudiger yagarutse bivuze gute rero na wa mwanya muto Raúl Asensio uza guhabwa w'iminota 5 canke 10 mu mugore wa Madrid bizomusaba gukinira kuri pesha avuga ati negeza gukora ibishoboka byose kandi sidiri n'umudefenseur nubwo hoza kuboneka igitsindo nibize kwitwa kw'ico gitsindo caciye iwanje buta kugerageza reko kugwanya ikosa niko gukora ikosa bikuranyu Raúl Asensio ategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umukinnyi ataza kumushaka ngo atsinde ico gitsindo bigaragare ngo ico gitsindo cyabonetse ngo gice kuri poste ya Raúl Asensio uno mukinnyi batacamari umuntu rero kuza kugwanya ujye mukinnyi ataza kukurengana ngo atsinde biza kugutuma usanga wagiye gukora ikosa ukora ibishoboka byose umukinnyi atakurengana biguta mu ngwane zo gusanga wakoze ikosa rya kosa riza gutera uragara kuri kote yawe uza gusanga habaye n'ikosa rya penalty mutewe penalty yakozwe nande na Raúl Asensio utanze penalty ya mbere ya kabiri uratakaze cizere nturatangura kwicarikwa uri kuba mumenyereza ndavuga Xabi Alonso we yifuza umukinyi mwiza kugira ngo
akinishwe atari kugira ngo yarabonye umukino ko ari mwiza ico abuze ni confidence ico abuze ni icizere muri we kandi ndamufashe kwigarukanira icizere umumenyereza ufise si uko ameze umumenyereza ufise akurindire kumera neza hama gushe mu kibuga nutamera neza wowe uri hanze y'ikibuga rero na Essence aza kwisanga muri yo pressure yuko aza kwisanga mu bibazo bimeze mwe nuko biza kuba binagorana rero ku mwana agerageza canke akomereza muri ya nzira yiwe nziza twabonye atangurana kuri Carlo Ancelotti atanga ibero vyiza aza kwitakaza aza gutakaza icizere muri ubwo buryo nayo ubundi rero Essence uje namona nk'umukinnyi mwiza yo haga icizere yoronka umufasha bumufasha kwigarukanira icizere muri we ni umwana mwiza cyane ni umwana kiri na muto kandi kanatsinda ubona yuko ku myaka yiwe afise mike afise n'igihe kirekire cyane cyo gukomeza afasha no mu Real Madrid rero nimba no mumenyereza Xabi Alonso yafashe decision yo kumukoresha no kumuha umwanya kugira bimufashe kwigarukana icizere ni decision nziza cyane aracari na muto ntangana n'aba ba Antonio Rudiger burya Antonio Rudiger nimba yoba mwiza bariko arakura nimba afise season nyinshi cyane agufasha mu Real Madrid nimwe yonyene nirenga ba Eden Militao nabo nyene nuko nyene ba David Alaba wewe asa n'umukinnyi ariko arasohoka mu Real Madrid umwanya n'umwanya ashaka kugenda rero nibaza yuko gufata ingingo yo gukoresha Raul Asensio no kumugarukanira icizere no kumudugiriza urugero ni ikintu ciza cyane ni ingingo nziza cyane yafashwe n'uno mu Real Madrid ati yo bari ingingo novuga ngo nziza yo gushobora kuba oha akanya witwa novuga ngo Raul Asensio kugeza muri kano kanya ariko kandi muri equipe ya